umugore wanje n'umustar cyambere na mbere n'umustar ashobora kubaha amafoto abantu nuko mu artiste runaka ashobora gutanga foto avuga ati umugabo ndasemerewe ndamutelefone mufone sasa hivi mufone umubwiye ati Demosa ukire birarura kuba umugore wa Demosa aragwaye umviriza yitavye oyo the black yes Bruno kiri gute ni busana azuki kubura ko wabuze ndahari ndi mu kiganiro kumwe na Jafar Demosa umushinga amateka atamupolisi nk'umafise ariko avuga ngo sheri wawe dire ngo umugore wiwe Demosa wanje sinzi mubaze ayigotera goye yavuga ngo n'uwiwe kandi ngo ni madame ngo kumugira jaruzi nizo yagwaye foto none ucumva umengo nawe ubaye band ego ni band oya ivyo reka tubireke jewe darengeye kugiranwa nabo bapeti muri kumwe mani nawe ntunzi kwe kandi umva gutwaye umugore arabana oya mani ndidiriza yo singomba ko muzinzana mo kwe yagutwaye umugore ariko maze dukoresha ubwenge mani dushaka gusumira umuryango n'ubimpore niko ndabondera ubugari Jafarine ararafunguye haronka amata none uco bimpore umugore arafunguye haronka rasyo mugaja Jafari umukozi aronka amafaranga gukwezi amese ivyaye nta mukozi use Jafari Demosa muze kari umuhira mbere wewe numva ko wewe uriko urapinga cyane iyo ndimi ishobora kuba yageze kuri nani yaja kuri D1 iyo yindi mbaja kuri D1 bazanye ibe yarageze kuri cye kwa Drake cye kwa Eri ni ukubera iki kubera urubuga bazize ico gikorwa cabo ni ruto kandi ndibaze iki kiragena ni bukebuke ariko ndakurokariza nawe kwa Kerina urubuga rasa nk'urukuze bukebuke kwande kwa Kerina abasani bacu nigora risoza kico ikode y'akazi kubera iki Demosa ari umugane wa ca gipeti cyo mukanyosha amadesi risoza kico kweli gute oya gusa umva ndabwire niyo kina yakoze iki so indirimbo avuga ngo nawe yagize copyright kwa Chris Easy mutama ile ni kode ya kazi mzee ile ni kode ya kazi tuzitwe base ni base nibibona nako mutama kari base yitangiye ko abu mugabo nawe umaze umenya ati meditate ibikorwa byanje mbego biko bigenda gute utanze koraba none wewe nawe ibikorwa vya biri he uri kugwana gute kugira ugarukane visibility yo kuri YouTube erega ushaka gutakaza none usohora umuziki yahize umwaka wose visibility bayagiye hello everybody bakunzi ba Shaneway TV ni Blue Plan ngiye garuka ngaha ndabaramukije nonga ndabashimira eva naho muherereye uno munsi turi kumwe n'umuntu muramuzi umushinga amateka Jafar Demosa akane ko twaze kuri Chevare gamze bachaka vuga aho mwenza kumugwita copyright kandi ntazoshobora kunyitwara kuko rivye wanje yabaye bukwiwe rero shobora kumufungisha vuba kuko ariko ararengera cyane akakoresha style yiwanje cyane gose wizaniye baza basama Jafar Demosa kana gusabara mutabakunze ba Shaneway TV bari bakwiteze hello bite so jende bazamura meze neza nkuko bisanzwe kubatanze nkabani twa Jafar Demosa cyangwa unte promoter bivanye no kuvyumva cyangwa uko ubishaka Papa Jafarine uze Farine gusa nimondogera umwana uko jaruzi mu Burundi ndazizi mushaka kundogera umwana kabebe kandi Kenya cyo yifitiye n'inzobe je ndirawura bashaka kumoroga ndake ni umushobora mze ni umushobora abarinda bafise inzigo jaruzi
bagomba bagisya zame namenye ari mukuvayo none ko bavye mwana mudasa ko usiye ko ari wiwa ni gwanje none uwo mpahiriza gute ni gwaye je ndizeye ko ari gwanje none ko none mpamze ko nasugumye none uwo mpahiriza gute ibibazo by'abandi bagiye Jafari je namwikiriye ubusugi mze ahita kuvyara ikibondo ikitwa Jafarine gusa Jafari cyo dafite amakenga gose kurujya mwana usanga yose kurujya mwana wana makenga mutaba yeje nabisa amakenga yeje namuvyaye no ucugira abakenga gute uri mu igute gute wewe kubwawo warese wande ujya mwana se waninde ndazi kumutipe no shaka kumushirako inde kwera ndamuzi heshi jya mukobwa wawe jya mugore wawe by the way muze ujya sinda kuri wonze cyangwa sinda ku mutwenzi aya Jafari jya mugore sigwawe je ndafite ivyemeza byinshi ndafite amafoto ndafite amavideo gari my wife ayego ashaka kuri kandi kirazira ugira ishari yo nijaruzega abantu ndabaye sindabazi sijaruzi katubizi nk'uko ndagwa video naguhaye kandi amuzi ndamuzi ku muntu w'umuboss iwaye yaje ndi umuboss kandi jama yawe ndi afise kandi aradutunze kandi sana ujya mwana age we ntanzo office ujya mwana afite inzozi kandi barabakunda n'ujya mugore wawe na muntu nabantu wawe bashaka kuvyara umwana w'umunyamwema kandi ari wabavyaraye barahari ariko none wo kugumva umwe biratandukanye wese inzobe gusa amaze gutawe yo ni jaroze izo ni biri sempe ivyo none ivyo byonci intege byo gusumira umugore wanje mutagenze utuma nkuri kiyede urumva ngende gukora iki buga umure kirangije mbone ko ngaburi umugore je ndamuba mutaba n'umugore wawe gusa umwana sigwawe muze this is my wife mu murogo bugaraguma haze bugibanira mubone demost je ndafite amafoto y'umushori wiwe haciwe amezi nkanga n'amezi 9 inujya mwana afitanye mu bijye ni iki bari bakundanye kandi niwe novuga yamufashe mu buryo mugore wanje n'umustar cyambere na mbere n'umustar ashobora kuba amafoto abantu nuko mu artiste runaka ashobora gutanga foto avuga ati umugabo ndafite numero ndamutelefone mufone sasa hivi mufone umubwiye ati Demosa ukire birarura kuba umugore wa Demosa aragwaye umviriza yitavye oyo the bracket yes Bruno kiri gute ni busana uti kubura ko wabuze ndahari ndi mu kiganiro kumwe na Jafari Demosa umushinga amateka atamupolisi n'umwe afise ariko avuga ngo sheri wawe direngo n'umugore wiwe Demosa wanje sinzi mubaze ayigotera goye yavuga ngo no wiwe kandi ngo ni madame ngo kumugira jaruzi muze yagwaye foto none ucumva umengo nawe ubaye band ego ni band oya ivyo reka tubireke jewe ndarengeye kugiranwa nabo bapeti muri kumwe mani nawe ntunzi kwe kandi umva gutwaye umugore barabana oya mani ndidiriza yo singomba ko muzinzana mo kwe yagutwaye umugore oya nana kimwe none mujeni narakimye n'ubu kuba yagwaye foto umva uri nk'umufana wiwe none ivyo abizire we Bruno ego Godi the Black imume arekana nibi bihungu sabi mwitabe kisi sinudusubire kunzana mwiwe guta mu mama ndamusomera je ko namwaza mbwira umugore vipi mbe muvuga ujya amazimisa ashira kuri stat ngo yaravyaye n'umwana barafitanye impa ariko umwana murasade bwa mutejyaye wewe impa ubona yo byarano ujya mudemu asa kujya jara umudemu twagendanye yogenda na buze ashaka unitusi mse ashaka unitusi muvugane so beti ndi mu banke reka manze meze soka wewe wewe twatwaye umugore kurafaka wewe dake mze musagute
uri umufana wiwe urashirugura ndakwega amafoto basi baryoshe baso muze uri umufana ivyo ni biri simple apana je naza guha amafoto na video amafoto yahe muze none basi umufana basi nka couple kandi ivyo sinzo bimuhora umufana kame yo ufana umuntu ujya mugura ntafise brand gusumvya ko ujya umufana ujya no artiste muze ujya no artiste muri double M ndamuzi muze ujya no artiste icambe nambe afise brand yiwe ya karaoke kandi rero uyo wenda mutawo aho nabashaka kuducishamwo muze tuzobana tubane jaruzi hembeni ariko araje aravyaye umwana yitwa Jafarine rero mutangure wo muroga amabuye mu muroga ubugara gumazi sindabaza abarundi she mucire birabura ku muryango wa The Monster umuryango w'igikoko kirajya kiramira ntigicira giciriye nawe gicira mu kinogo gifurira The Monster nuko kimeze The Monster uwo ngwase kuvyemera The Monster nabwo ati je ndaza kurikira amafoto na video basi ujya mugore wawe Audrey yogira brand kujya Cody the Black yogira ko musaba je yo mukobwa cyambere na mbere uyo mukobwa jewe mugutana nawe urumva yo mukobwa Audrey mugutana nawe yaje nk'umufana yaje nk'umufani wawe anyemera hama ucura kandi je umufana ashobora kumugara ko uko ivyo ngezeko n'umufana sivyo ushumutera inda ni kawaida hamwe bose zora bamena inda mbeze kumutera inda nkamwingiza ndana na shita cyenda mushira mu rugo none umpayiriza gute aje hamwe n'abandi aho n'abari bagora inyuma y'urugo none urampayiriza Jafari Papa Jafarine Jaruzi pembeni mzee si Jaruzi The Monster awani Jaruzi hata na wao urabwire uwo mutipe amwita gute Cody the Black na wenzi uyo ni monta Jafari ligirishije Jafari uyo ni sezo ya Jumo ngiwe na wenzi agakina episode ya kanga Jafari ligirishije Jafari ocho ni kidaji uyo ni kidaji uyo mufana basi mbe usanga ni umufana yiwanje kandi sino bimuhora uradi twara fana ndamu ko hari nini uyo ngo amanye gikingana gute Jafari mutama jewe mve ndakwe ibintu vyiwanje burya kimya sinkunda gusakaza ibintu man nkuko abantu benshi bazi kumbuga je kundi umunwa rumogi bazi yuko ndi umuntu adakomeye neza umutwe ariko maze tudukoresha ubwenge man tuba dushaka gusumira umuryango n'ubimpore niko ndabondera ubugari Jafarine ararafunguye haronka amata none ubimpore umugore arafunguye haronka rasyo muga Jafari umukozi aronka amafaranga ku kwezi amese ivyaye nta mukozi use Jafari The Monster muze kari umuhira mbere wewe numva ko wewe uri kurapinga cyane ko usubiza down je koko rangura muze ukushira hasi cyane ebana so much muze bend umukoreye hirya naho nyine bend kiri hasi nka kujya page hirya yecu hari ni platform afise muze rega iyo ushigikiwe n'ingwe uravoma uro ni The Monster ingwe igikoko kigukomoye kigusigamo umumara n'abaganga badashobora umviriza iyo ushigikiwe n'igikoko iyo kigukomoye gusigamo umumara n'imvune n'abaganga badashobora kuvura mze asha shako urinde ugenda pole pole kuko uzi neza ko ikigoko kigukomeye gusigamo umumara n'umuganga adashobora kuvura ubwo umumara cyagukomoye ushide kupfuye bisabuze buke rero Audrey my wife is ndamukumbuye ndakumbuye bizu yiwe mzee ndakumbuye bizu yiwe nagira numwa muravanye oya mugabo turavanye mugabo mbanyicaguma ndamubone reka mzee uraza ko sigaye naho no kuja no kuronda gupambana ndamubone umuntu kuvyara ikibondo umutama uteza kumubungabunga kumwegera umwegeranye erega jembe urazi yuko jewe n'umukozi yase no guteka inya nje ndabisa n'abakozi nikuko imana ndabiro umukozi w'umukobwa usanga yaborewe noze yaborewe kandi wa mtoto wa birimani wa mwana wa rugo ahubwo ndi umigwanto umukobwa n'amafaranga menshi muha
mani je ngiye kugabanya umushahara ukubera uyu mukobwa azavamo zibara azava nyera umwana hasi erega je ubundi umuvyeyi kanyegereza kubigwanira nk'umuvyeyi nyene umuryango wishime ariko hari akantu kushaka kurerera abandi gute udashaka kuvyemera oya navyo umugore wawe amaze imyaka 5 asohokana n'umuhungu oya yo ni n'umwana afise ina amafoto na yaye uri kurambwira ndakurungikire umaje mbwira ibi ndafise namugira amafasi uvuga ati jewe ndafise amafoto oya manzi umbwire ahantu wewe wambibonye nabibonye cyangwa uwo muntu avuga ati bifotojanije cyangwa mbarishiri wiwe mze yo bari ex wiwe barahebanye kuko je umuntu mwanya dufitaniye ikimondo kandi n'umugore wanje Jafari si ex wiwe usanga wore yabandi gute mze n'amafoto nayaguhaye muze mbe urazi ko je atamukobwa ashobora kwizera kira mukobwa ashobora kwizera tumanza kuja mu mashitwa tipe nkamanza ngara ko umwana ari wiwa jewe muzeje sindirofa ntutuma miliyoni 200 mugo nkamenya ko umwana ari wanje niko ndarira amaraso yiwanje ivyajyanje giburyo none umpayiriza gute ni wamuteye inda wese nga muzeje umugore wanje abizi nakubisa akambere nkubita akakabira akagatatu nzana ifuro none wocu umpayiriza gute Jafari umwana yavutse hirya yejo umukobwa nta mwaka mumaranye wowe amaranye imyaka ubizi gute gatamwaka tumaranye umugabo watumutse ugira urengera tumutelefone n'umugore wawe abivuge mu telefone ashaka kuyaka ya kwanza none mujeri ibintu kwanza abona areze umwana mani areze umwana ugira umukangisha go rujugwa ashaka kuyihakana umviriza umugore wanje nakeneye ku telefone ubunyene ntakeneye ko murenza urujwi umwana umuvyure ushaka ko abaryamye usanga wamuvyuye Jafari kandi nkeneye ko umwana wanje ari mu mahoro ntegeza kumupambanira utuma nkora n'ikiyede mugombo n'umwana wanje karosa amata arose ivyo afungura abeho neza yishimye madame wanje abeho neza ataburi muzo atabura haryama ico nico cambe tugwanira umugabo wese ikarankurikirana afise umuryango nka jewe ego ushobora kuba ufise umuryango ureze agutaramenya ushobora umuryango wawe ushobora kuwutegekanya urumva je umuryango w'iwanje umugore wanje Audrey n'umwana wanje yitwa Jafarine urumva negeza kubagwanira nkagwanya urugamba ntibarara ubusa no Jafari umwana wanje ntabura amata mu gihe Audrey kubwira ati buya Jafari burya nubwo wemeye umwana burya n'uwundi umwana w'igihugu mugabo niwe wanje alise kuri jewe rero alise kuri azokubwira se wiwe wundi apana wewe Jafari nene basi je umora iki uyu mwana ntimusa wamaze kumubona kandi afite kumunyegeza afite se ashobora kumuroka mwana wanyegeza kumunyegeza umwana wanje ni brand mzee vuba arakirea page yitwa Jafarine mtoto wa the monster kandi ushobora kumuhayiritsa none umuhariza gute rero ni wamuteye Jafari wabizi abakobwa barabesha ndabizi ariko jewe umugore wawe twaripimishije uramwizeye jana kwijana ndamwizeye ubwo ni muta machine ni yiye na telefone namwati none mureka kumugora yifitiye umwana atinya kumara amazi mbere arindiriye jewe kushika la ratio nta bindi ariruhukiye ariryamiye no umugore iki Jafari gusa je bizombabaza numva ati warereye abandi nima mushaka umenye ukuri hakiri kare muze none abandi umwana w'igihugu sivyo emera kwikorera igihugu niyo wanje azoteza imbere jewe ngira ateza imbere igihugu cyamuvyaye na jewe nyine se wiwe umuvyeyi wiwe uwitwa se wiwe daddy wiwe kandi umpariritse ni wakubisa kambere none kugira umpariritse none Jafari ega kambere sikibazo gushira kwa mwarabigize inyuma y'uwundi washaka guca wundi yacisha kandi inda yafashe none gutega mutamerega wese wenda bitawura neza wewe namaze kumva ko ufise jarutse si jarutse Jafari shaka wumve neza yuko umwana ashaka kuba atari kwawe umwana ni gwanje ndabizi
kuko umugore wanje arankunda kandi basi so Jafari much. ego Jafari agukunda tutabeshanye noshe nk'ivyibanga ya mugore maranye igihe kingana gute Ntari imyaka myinshi maze ingahe waze ni imyaka myinshi muze eka muze ni imyaka myinshi imyaka myinshi kandi tumuzi ku bandi kwande wewe uvuga ati ngo unyereka amafoto abone abafana biwe ko tuzi ko tuzi ujya Audrey yari yagiye mu Rwanda mwari mwajanye cyane aba no muri Uganda aragezeyo mbe warubizi mu Rwanda abanye no muri Uganda arageze none yize muri Uganda warubizi none yize muri Uganda hamaragaruka dukundanye none igenda ko bivuga ko umuntu wo muri Uganda wabihariye ko mbari wamaze igihe kinini oyo ni montage yo ni montage si montage Jafari yo ni seze ya Jumonge wikina episode ya Kanga Mbega yari abwire Jafari nawe babyemeye ko amaze igihe kinini muri Uganda yagiye no mu Rwanda amaze igihe kinini kandi ko umwana ashaka muri Uganda yize imyaka 5 aca arigarukira mu Burundi ariko indagiye kwivyaro none nyene sije naye muteye none wowe mayiza mara mu Burundi Jafari namize ndaramara mu Burundi mze kuva mu Rwanda ryari hirya yeje Jafari ngusoko ko wari muteye ni umuntu wo muri Uganda cyangwa wo mu Rwanda wona turakuzi bari ngaha mu Burundi none sanze mbaye mutanga oya ugiye hanze warateri kwati nagiye hanze twabimenye none urazi ubuzima sanze mbayemo wewe Jafari uri kuvuga ngo none urazi ko maze gusohoka igihugu kenshi urabivuga none bivugira mu bijaye niki hari umuntu watusangiye project turabibona ku maposte basi none geragiye mu Rwanda ngenda Kongo East Africa tu sindakubesha East Africa tu Jafari ni Rwanda Kongo Tanzania n'amaje ntazi East Africa ubuhugu bunga je ndubwo sindabuzi buhugu butandatu sindabuzi kandi ushobora kumaheriza uko ne umaheriza tuba tuvuka wose utarajana wewe the most mugiga passport twari turi kumwe bas the most eka byago tubive ngo the most Dakazi bazo jeje tunagenda guhamagara urambwiye nangwane mu gico kimbaye cy'umugore umenye ko umwana kariwe wanje yitwa Jafarine navyumvise kandi odi ari umugore wanje tuzobana iteka ryose yes the most amushinga amateka atagira polisi n'umwe mugabo mu mpimbanya yakureza ibiri basi nyamba mwo bishobora bagodi bayakora mu mpimbanya yakureza ibiri basi umutekano watanguye kunyeganyega oya igihugu cyanyizeye ko rakibona ko ingumu yiwanje yicinka igihugu niyo mpamvu cyanyizeye ivuga ati ingumu ya Demosa yicinka abapolisi twoye kuba turamu erega buryo umuntu agira polisi kubwubwoba je ntabwo wafise yego the most ikazgane ku vy'umuziki cyane umuziki amazwi kinini hasoka indirimbo baca bavuga ngo na makopi kwa Chris izindi muziki zitandukanye we nka Demos umushinga amateka entertainment ayizi gose we vuga ko iki Demos ngo gute sigura neza indirimbo ya mbere yande ya D1 izwe twarabasize harasoka ndakoka D1 ya ndirimbo izo twarabasize ya D1 Adric Hakimu umuntu yabahaye ikiraka avuga ati jewe nkeneye muje muri yego mu nzirizi ivyunguka yego ndabariye bashaka gubita squat sonye bashaka gubita squat ivyo bibaho ivyo ni muri simple mugo si squat ikiragena si prepare none bavuga ko twariye copy abanyarwanda mu bijeni iyo ndirimbo yego ito twarabasize yego oya nene sikia kwa yo ni jaruzi mzee yo ni jaruzi abati ariko birumvikana mu muziki nta kindi wumbaza ico iyo ni jaruzi ico no kwishura iyo ni jaruzi cyose cyo baba jaruzi iyo ni jaruzi iko baragenda fresh kwa jambe na mbere kuvuga ngo bakubise squatter urya rubuga kwanza manzi urabe abantu rufise barukurikirana man urumva rufise abantu bakiya cyane bayipostinze ifise 42 ka followers kuri YouTube none gashaka 42 ka no bifite sa convie urumva gisigura ko urubuga bayize kindirimbo yabo ni ruto yabagwaye runini kandi ufise movement y'abantu bari update iyo ndirimbo ishobora kuba yageze kuri
nani yaja kuri D1 iyo yindi mbaja kuri D1 bazanye ibe yarageze kure cye kwa Drake cye kwa Eri ni ukubera iki kubera urubuga basize ico gikorwa cabo ni ruto kandi ndibaze iki kiragena ni bukebuke ariko ndakurokariza nawe kwa Kerina urubuga rasa nk'urukuze bukebuke kwande kwa Kerina abasani bacu nigora risoza kico ikode y'akazi kubera iki Demost ari umugane wa ca gipeti cyo mu Kanyosha amadesi risoza kico kweli gute oya gusa umva ndabwire niyo kina yakoze iki so indirimbo avuga ngo nawe yagize copyright kwa Chris Easy mutama iyo ni kode y'akazi mzee iyo ni kode y'akazi tuzitwe base ni base nibibona nako mutama kari base gusa mugabo ivyo bitahure umuntu ari mu kibuga ashaka gutahura ico kintu mu gutahura ico kintu si bose batahura ico kintu utahura ico kintu uri mu kibuga utari mu kibuga nshobora gutahura ico kintu wewe nka we ndazi uri mu kibuga sivyo urazi kode y'akazi usanzwe ukoreramwo sivyo ujya Kerina ijya ni base kandi base yiwe sinoyigaya yaragize icifasha mu muziki wiwe kuko Kerina sinobwira yuko kuno kubwira basi ariwo vyuze atogira mijya minsi yari yarose ijya ndirimbo yiwe nibaza ko ariyo base kandi nje nishaka kuyimuhora musani wasemerewe gukora base mugabo urusha gukora base ucishiye kuri president ukurahanwa n'amategeko muri makere yagize igende bongira aduze Demost bibaho je ndabitahura samples just nabimuhora frère Demost hari indirimbo na wigeze gushira mingo munyinshi mu bwa mu kugira promo nubwo ubwa yari yidugije twa ahanihe ariko imaze kwa yiduza yiduza gute yarivugiye ko byarivugiye indirimbo yariduza ntumva rero mwebwe nawe yuko muko murasarisha indirimbo yiduza gute abantu barayikunda iryoshe basi hera heza ndakwishura ntaco banza basi wemere ko yidugije indirimbo nivyo kundi byo simepfanda vyemeye ni bande bayidugije Demost arimo kandi hajya harimo umuriyoni wanje w'amavyuzi na ico bitwa promo Demost nawe utanguye kutubesha Demost muta ijya ndirimbo yakiri kuitwa ahanihe harimo 1 million yiwanje nakoze promo kugiye uwo miliyoni uboneke w'amavyuzi kandi umaririza kuko ni ibintu byibonekeza vyonekeza gute basi bandanya data wa bandanya ivyo waruvuze bandanya kuvuga ngo ni yidugije shinga amateka adaga polisi nimbonera kure yego bati yego yaraduze yego yakwana n'ubushinga butandukanye ariko bamwe mu banoga mu bategetsi baturabira ibintu by'imico nakaranga bavuga yuko ijya ndirimbo batabona ukuntu nakumwe ibara twaye ubushimwe bubiri kandi bukurikirana wowe nka Jafar Demost wavyakire gute uyo mpetse kiriku avuze ico bitwa kwijajara ego ari ku kivi ariko nje binama ngaruka ko kubasani b'abarundi ku artiste b'abarundi ntibazi ico bitwa kwidandaza kudandaza umuziki kugira utangure kubariha muzeye YouTube ngaha mu Burundi nibaza ko sisi kirenga cyo kimwe mu bindi bihugu hanze n'abanyarwanda bazugurira hanze urumva kandi agapostinga abantu bari muri ivyo bihugu vyo hanze kugira igirene hategure kazoza sivyo mugore abasani bacu nk'umurimvi imbere yitwa Kiriko Akiri afite ikintu cyitwa kwijajara yumva umengo yarayejeje yumva umengo yarageze kuvya ashaka ariko ntamenya ati muta hari inzira nyinshi ushobora gucamo kugira ugere kure mutama si ivyo iyo chance warose si ya bonse urumva ari benshi bakoze kandi bafise imana zo kuririmba ariko vyanse none wewe warose aho mahirwe data warose zo miliyoni nawe nukwiye kugwanira kubu butaka Kiriko Akiri
ntarashika demo Mutama aravuze hageze kukuse miliyoni 9 n'amajana 9 ivyama views muta nibaza ko nta musani wo hanze mu gihugu woja gusaba collab agenda yukwimye ntibikunda abo basani bacu bafise ikintu bitwa kwijajara bakumva umengo barama blend kuntu bakumva umengo umwe barondera barabishitseko kandi bazi neza ko hari n'abasani bakomeye baguma barondererako sivyo abo basani bacu nta namahera bararonka bimwe namamvuga ku mativa agiye atandukana urumva abo basani bacu nta mahera bararonka yo batunga sivyo mugabo rero ukuntu bataronka amahera bumva umengo baraejeje ngo barashitse iyo bari bagiye no umusani w'umurundi aguzari yoni yumva umengo yarahejeje kurondera nyumva taba yarose amahera muze na uragira ona abasani benshi nga muri East Africa barundiye amafaranga bayorose ahubwo bariko bagwanira kuba ba mbere muri Africa uranyumva ico kintu umusani w'umurundi nta nicararonka nta mafaranga afise mugabo bakumva umengo baramabe ufise brand gute wewe ukubita miliyoni 9 gute ugacugwanira ku ubutaka Mutama ubutaka baraburengeye we nukwiye kugwanira ku ubutaka yego ubwo bumodoka bubiruro wese ni chance urumva kandi iyo chance yawe bica mu bintu waba baragwani mugo mu kubigwanira ashobora kubereka ati jewe narabigwani mugo narabishitseko ariko sinkine kugwanira ku ubutaka kuge n'ubuhawe wade ko bategura ngaho mu Burundi bukawuke bwika ushubereka ati je sinkwiye kugwanira ku Burundi ku ubutaka bw'u Burundi mutajinda afise amaze kugera kuko kiri ku nta musani nume yari gusaba collab mu bindi bihugu byo hanze agenda mwimye collab kuko musani wo hanze mu kindi gihugu arashaka kumanza kubaza ati mbega we kuje kugiye dukorane ufise ibikorwa ibi sivyo nyereka imbuga zawe none kiri ko ari umusani wo hanze mu kindi gihugu yokora imbuga ziwe agenda zasi ariko Bifes avuga ati abasani bo hanze bujya bakora ati ufise album zingahe kenshi barakora album kiri ko kino na album afise kwa ndirimbo imwe ikubita 2 miliyoni nibisigaye yuko kiri ko aza mu bantu batatu bafise afowazi ngaha mu Burundi sivyo uko ranyumviriza niko ndakumva the most wa mbere ni Satura wa kabiri DJ urumva wa mutipe wa Berimani Gitega Fernando ngo Misaye urumva uwa gatatu ni Kiriko kandi ribuka neza ko DJ Fernando yigeze kuvuga ati Jesu zoba gusora umuziki atamu artiste numa ashobora gukwiza views je nkora ndonka ico gihe ari 10 miliyo y'ama views none ubu yotera ubwoba Kiriko nawe yagarutse gutaka kubita amaswata ivyo nje nibinda ko bikubita amaswata yezi yavyo DJ Fernando yaronka waze yarose kuri Sosana yakubise urukato Kiriko we ntagomba sohora kandi je sindi ngaho ugire ncinega abantu je ni ngaho ugire nteri ntega abantu ahubwo urumva cyo ndagaruka ko cyane Kiriko akiri man ujya n'umusani ari blend sivyo ari international urumva uge nta musani n'umwe yoja gusaba collab mu bindi bihugu amwankire icyambere na mbere kubikorwa ari fresh mu bukure bwiwe ni mugufi cyane kandi bazaniye imyaka si myinshi mbega acamanza umusani wo mu kindi gwashamanza agaharura ati mbega uyu mwana aronka vyuzi zingana gute mbese n'abakuru biwe atazobigera baronka urumva ico ni kintu ca mbere kuko ijya ndirimbo irimo umugisha yitwa ahanihe mubagira so indirimbo ari kumwe na D1 remix ya Rekasha urumva iyo jisho wagusohoka cyangwa yajya yejo na makuru mfise urumva uko ntacyo bangira bongirani wagiye ko ndi musesanguzi w'umuziki w'u Burundi kandi nkongera nkaba n'umushinga amateka wongirani imbonera kure zibiri zanye ziri mu kuboneka urumva nk'umusani wo ngaho mu Burundi
baha ibintu bihaye bumvume ngo bara ma blende bumvume ngo barashitse ku bintu bashaka gushikako no muracakora kuko je namaranga uburorero urumva Diamond haba Jose Chameleone urumva ndikombwira abakuru mu bihugu vya East Africa haba Fally Ipupa urumva haba Brice Melody muta abo bose baracakora kandi ndazi ugiye kuraba nta musani n'ivyo bihugu ashobora gusora umuziki yaheze umwaka wose bwira hari umusani ashobora gusora umuziki yaheze umwaka wose bwira ninde mugabo umusani w'umuru ibena nk'ubu Satubi afise Tel Aviv iri trend sane kandi ebana so much ariko nkubazosohora songa yaheze umwaka wose ngo manzi ikundwa gute ko na Diamond afise amahera bayarose ko bagwanira kuba bambere baguma bakura mugone ntibabonka amahera ngo umuziki w'u Burundi ko murawugwanira gute muko mugwanira gute mu gihe ko masora imiziki icana cana ko mu ndwi cyaye mu ndwi zibiri uko si kugwanira umuziki w'u Burundi mu gihe mu gisoro umuziki yaheze umwaka wose n'ubukene mufise utere n'ubukene ufise uterereze murashavuzanya mwebwe Jafari yashavuye demo yanka Fabelove hezi misingana gute adasora umuziki ega jewe simisha ni misigara je niga ku bintu vy'imifinato jewe mwebwe je nzobasomera nungenda basomere nungire ndabasomere Fabelove ari bifesa ari amatanga gukorabo indirimbo zubo za fake gusa oya yaragize indirimbo yitwa Magara yani hiti zosura kuri Jafari umenda ubwira ikintu kimwe jewe ndi kumbwira umusani wese w'umurundi muta korabo bitange kuko uzoye kuba yiha korabo agakura sivyo kuko tuzejo tugwanira kugira umuziki wundi ugere kure urumva yitangiye korabo umugabo nawe umaze umenya ati meditati ibikorwa byanje mbego biko bigenda gute utanze korabo none wewe nawe ibikorwa vya biri he uri kugwana gute kugira ugarukane visibility yo kuri YouTube erega ushaka gutagaza none usohora umuziki yaheze umwaka wose visibility bayagiye none vyavyo bizobiro je sinibaza ko umuyimvyi yitwa Fabelove ahembwa na YouTube none ahembwa iki arakora aragira video utaka agashirako kandi amatwa somera agomba ubunye ntari mu by'umuziki mu misaragaruka kuntu bishushe gose muti byaranabimbwiye kenshi ariko mugabo je ntabikorwa mbona je simba nkene amajamba nkene ibikorwa kuko mwambuzi neza kuri kuraharanira umuziki w'u Burundi kuragwanira umuziki wundi uri mu artist man kirazira gusora umuziki yaheze umwaka wose ngo niko henzwe ngo na hit warekuye urumva ushobora kurekura hit ikakuboreza ukumva umenga ugeze kure kumbe ntumenye ko wewe uri kuritembagaza ubwawe uri kurikorora sivyo none Fabelove Dekeshan boy uri hehe wewe Bifesu uri he abana ba Bweso bananiri ba Munago ba Jicu bariko barabakoma muko maragaruka mu kibuga mu mudo wa hip hop muko muza mu bintu byo guhibongoza ibintu by'ibongoza sivyiwa ibintu byo guhibongoza bifise basatura urumva ba dramati ba DJ Frenane nawe ko bitari ko birapasa neza muko murumva ko umusaza yitwa Satura Bizimana Abubakar ariko arahibongoza neza indirimbo yitwa Tel Aviv urumva indirimbo iri trend na Diamond ndazi ahari yakangara yajugumye abaza ati mbego uyo musani wayaturuka yamamuka yaturuka mu Burundi abakadusumira ngo afite collab ngo remix na Harmonize nivyo ivyo navyo nzi navyo ndabyemera izo navyo ndabyigwa uko jewe ndazi neza Satubi nta kintu yo pangareke kumbwiye ari kimya tu abafise abantu bashobora guhisha n'amadashobora guhisha je ndibaza ko wanashobora guhisha jewe sindimwo ariko wanashobora guhishuka jewe ndimwo kuko jewe ndumu mutaje banyitwa umusesanguzi w'umuziki w'u Burundi kandi mu gusesangura kwanje bitandukanye n'ivyo abandi ba promoter
basanzwe bakora. Niyo mvura promoter bamwe bashobora kuyumvirisha ari inzigo ngo nuko ndabatwara ibiraka none gasha twariganye. Twariganye ega nitwiganye mwebwe ba frere mwebwe muri hasi cha muri munsi kuko je promotion yiwanje itandukanye n'iyiwanyu. Mwebwe mukoresha caption mugakoresha foto mugaposta ngo nakanga arasohoye umuziki ngo oya ivyo sivyo bitwa promotion. Promotion ni ya demos afusha kuvuga ati nkoresha isura yiwanye nkavuga nkosha umunwa nkavuga ati indirimbo y'uwo musani dukiniye kwize 1 miliyoni mu ndwimwe kandi meze neza iraryosha ifise video ifise quality urumva irimo wakuni video beza basesuka para bakuni video barano burimiro ruguru urumva ugasa iyo niyo bitwa promotion urumva mugo mu gihe ucandika rega si benshi baza ngakumbuga bazi gusoma no kwandika hari benshi bakereye ama Facebook ama konte baza kuri Fibi batazi gusoma mbere banakererewe kugira nyine biryohereze nyine ibintu mugabo nkoresheje umunwa wanje nkavuga ati jebo the monster nyine indirimbo yanaka ikwiza umuriyoni kandi indirimbo iryoshe imeze neza video isa neza abakuni video barimwo amajambo ameze neza genda mukwize umuriyoni linkiri muri commentaire kabikoresha umunwa wanje urumva bacha bagenda n'umuntu atize man ivyo se nuvyumvika mugo mu promoter aho ba promoter bose bamvu banyumvirisha ari bakoresha caption kwandika wasanga urutapa ahereye hejuru gushika munsi yandika ngo umusani akamuta ivyo si bishi bazi kwa gusoma no kwandika ivyo si byo bitwa promotion. Jafari yana gushimira Jafari asante sana Nisabaza David Jafari sama jamu meshe kubwira aba mutaje ni meshe jewe nikunzibiranye jewe David Jafari ifisama yamugane bikurikira ubabwire ndabumva ukora bazana neza ubabwire ati icyo ukora niki cyo kureka niki reka shimira kunzi ba Shane TV yakora dukurikirana ndetse nakunzi ba Jafari the Monster Jafari TV Jafari TV yes YouTube yiwanje twa Jafari TV bazoza kushora kuyihariritsa mwa mwaravukanye yes reka Jafari reka gushimira cyane asante sana mwana duhaye nibaza ko twasabuke nako tuzokuronka asante sana kabisa yes ari Bruno Prama kuri micro amber kuri Shane way ndabibutsa yo kigana kujyohyo gipata tukagenza mugenzi wawe nawe kagereza mugenzi we gucyo gashika kure turaza guramigana bikurikira naho buta uvuriza umurundi wese afise phone irimo amamega kuri nsikwiye utegerezwa kuraba ikiganiro kuko kirimwo impanuro nyinshi zigiye zitandukanye mu muziki wacu mu minuto turagwanya ugira umuziki wacu ugera imbere utera imbere ugire East Africa ndetse n'isi yes kama sama